Ikosa ryo wagize niko yashise winjira mu taxi ngaha iyo umukene wa mu telefona wari ukamuza guhurira ngaha none uko yarafise programme yo kubona nundi mu aba n'abaririmbyi Imana ahantu hose baba bari si hose none ubu ni mu modoka yiwawe kandi Imana imodoka nayivuyemo ari samahani utari mu modoka yanje ubu n'amahoro mugana yako nayivuyemo ntuzubisubire nawe ubu ndafise uburenganzira bwo guhagaranga ndi guhagaranga urafise uburenganzira no kugumunkurikirana none ku taxi kugumunkurikirana none muri hotel ngaha man oya bro kana ya masahara amasabuzireko oya ndatembera tu sishobora kuguma nti muhira none ugomba ko mbusha muhira sanga ikibazo mfise nuko uje ngaha mu hotel turazi ko hari akabari uje kubonana ngaha nandi si muri studio reka ndakubwira none n'ubunga ugira nkubitire ngaha none gamana agira nkubitire anataka kunipiga ujama afana ukunda bademu man apana none hari umuntu adakunda bademu kweri quiz umuhungu umanaka ubudakome. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazanira bisha muvuga muri industry Buja Flavor. Nk'uko tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Hamadusubira dukengurira abakunzi ba Bujahit TV. Yes amumara nuvuga turi kuri Monsieur Kiko muri Monsieur Gikungu. Aha turi imbere ya ni hotel harimo nakabare. Hari umuririmbyi twumvise yuko agiraze ngaha. Yes ni umuririmbyi benshi mutazi muri game. Ni umuririmbyi mutazi mwenshi muri game. Twaronse makuru yuko ngo afite programme ngaha rendez-vous. N'umuntu tutazi ariko amakuru yose tumaze kuronga nuko bamaze kuvuga yuko ari umukobwa ariko ntuzi wariwe. Yes para ko ari unyene guys. Yes bibi bro birazaneza Vive Manik yo safi birazaneza nawe fresh apo bibi taximan wekwe kushitse winjira mu modoka yanje none we nibikino ngize nabi man ugize nabi nyene ifu yuko twanza kuvugana acha toka huko. Yes vipi bro poa man birazaneza safi ariko namwe murasayisha none kubera iki mutamanza guteguza n'umuntu none ngize nabi man none bamenye gute kwanza ko nje ngaha tugiye kufise programme ngaha kandi ari umudemo muzanye ngaha be ufite programme nande man what the fuck je nari nje ngaha gusa ndafise ibikorwa nje kwakora yego umukobwa mufite programme ngaha oya wo muntu yabahenze yego taximan wo mutwambiye man wo bandanye kushitse winjira mu modoka uyu n'ubwa mbere n'umukiriya wanje none wowe wari wifuza iki mu taxi yanje mu bisanzwe uyu n'umuririmbyi sinzi ko yakubeka ari umuririmbyi ahantu hose abari tuza kuhinjira uko nyene umuririmbyi urashobora kwinjira mu modoka none dufitaniye programme n'uyo ni wari umukiriya wanje mugasi nagize nabi bro wagize nabi gusa kandi bro nagize nabi ubona iri mu wundi mukiriya none yesu umukiriya gaje sindi umukiriya je naje uyu mujama none ari mujama wawe okay nagize nabi rero wagize amakosa uko yari mu taxi urabyumva umusanze mu taxi ko ari umuririmbyi bro ntarusha narivise man ukwa na hiyo ruhusa kama ungekuwa umeniambia mapema lakini acha tuachane kwanza na na hari phone umbe msamaha acha tuachane kwanza na sokera mu modoka kuko acha kwanza iyo warusha gufata taxi ziruzuye ni warukishiki twinjira mu taxi ko mujama ndamubwira ntakuri ndamubwira ntakuri kundi harandiya ahubwo wowe sinzi cyo shika vibaye one n'umutaximan wanje anjana ahantu hesha cyo kurondera amakuru iwawe mbangize nabi man ntacyo bitwaye vuga gusa ikibi niko wabimbwiye utabimbwiye ungenijulisha mapema ingekuwa taximan basi mbwira ikosa giwanje nagize ikosa giwa wagize niko yashise winjira mu taxi ngaha iyo umukene wa mu telefona wari ukamuza guhurira ngaha none uko yarafise programme yo kubona nundi mu aba n'abaririmbyi Imana ahantu hose baba bari si hose ngo babahavuge man acha canke waborewe kana nuyu reka je n'amakosa kandi ntuzubinabisubira ukundi muzi uzokubira abantu bari kwaratuza nta kibazo ubwo taximan je n'amakosa mfise ari amakosa umuririmbyi amakosa urayafise nubu kazomu uratwara umuririmbyi basi uyu je ndi umutaximan we kandi nkaba nk'umubody wiwe aha bari turi kumba ndamucungese nagize nabi manje ndamurondera ko makuru gamana naho wari kumurondera ko makuru wamurindira cyangwa ukamuhamagara ku telefone ko twari umuririmbyi warane naho nari kumubaza ku telefone afite programme ngaho muri hotel ntihari kunyemerera arubi programme ngaho naho nyene wa mu telefone ukamubaza ati ndagukeneye urumva kuguhamara ukavyemera man haijalishi ningekubali tu yani mimi nimefanya makosa haujafanya makosa lakini sasa inafaa mnajua jinsi gani mimi si ni star kwa nini wasinitizame sababu nilifanya makosa huyu jamaa anashika vibaya tuachane nayo tuachane nayo mubabari na gufashe nabi kandi usokere mu modoka kandi ejo ntuzobisubiye urumva ejo ntuzobisubiye brasa uza kuntora baadaye magana adasubira iyo ndero
taximan aramfashe nabi tubihebe man bro mimi nabiheba man oi lakini yes bakuzi ba Bujahit mgabo ibine yarangiriye nibaze yuko mwabikurikiranye ni sawa vipi bro na ugira unyirukane mari mwibarabara giwawe nivyo miharaje na ugira unyirukane subiri sasa tuongee kidogo basi nifike naende ule jamaa ananifuata sio jamaa tena ananifuata bro none ni mu modoka yiwawe kandi man imodoka nayivuyemo ari samahani utari mu modoka yanje ubu na mahoro imodoka yako nayivuyemo ntuzuyisubire nawe ubu ndafise uburenganzira bwo guhagaranga ndi guhagaranga urafise uburenganzira yo kugumunkurikirana none ku taxi kugumunkurikirana none bro mbona nifatira sana jamaa Mimi sikumvamia lakini mimi niliingia kutafuta wewe kutafuta yeye. Bro. Achana na wewe. Aya umviriza gusa undi munsi manu uramenye basi kunubwira umuntu basi bukebuke basi. Uzamenye basi kunubwira basi umuntu bukebuke. Abari mu ibanga giwe nacyo. Wewe ndetse narishaka basi umbwira bukebuke basi. Sivyo? Umbwira bukebuke none ubwigenge bwaje. None n'ubunga ugira nkubitire ngano nega man. Agira nkubitire man nataka kunipiga au jamaa. Yena nakunipiga tesa kanipiga unakubali. Bro gira nkubitire man. Ni hatari kweli music ni hatari. Vipi sasa man? Lakini sio fresh man. Ingine siku namwambia anatushika vizuri. Unajua kawaida wewe mwenyewe haujanitaarifu na tena hao ni majama zangu. Uko msanii bro. Yeah, ndio niko msanii lakini ile kozo naelewa kwa uko msanii. Naelewa hilo sababu muda wote ule unaweza watangazaji wanaanza kwa kuanguka unajua kwa kabisa. Unabizi vitu kama. Nakuwa najua hilo lakini nakuwa fresh zaidi. Sababu hata kama mimi niko msanii kuna ile maisha ya binafsi Umviriza man. Sasa mimi siwezi nikatoka nikafanya mambo yangu private. Najua kuna private live mtu anakuwa anaishi yeye, mseti. Unapaswa kuwa unaweka public. Lakini sasa ujue kwa msanii, first yote unapoenda, mnuweza kugua magari mbali umenyesha makuru vya rubizi kama. Ndio lakini sasa yule bodyguard akanishirikisha man. Angeniomba kwanza msamaha kwanza. Lakini mimi niko nafanya habari, niko nafanya kazi yangu. Na yeye alifanya kazi yake. Na mimi niko natafuta habari kaka. Sio hata bodyguard wangu kutokana tu na jinsi gani watu wanavyonipenda hapa kwenye kota yangu. Hii ni kota ambayo nimekulia ndani lakini sasa kutokana na jinsi gani wamekuona unakuja vile isingekuwa rahisi hivyo sababu wao wenyewe. Mimi sina kosa lolote kaka. Hauna kosa lakini ungesalimia ukafanya nini? Nimemsalimia yuko wapi? Nimemsalimia wapi ashapaki? Nimemsalimia. Tuachane kwanza na hayo. Na Muhammad na muramkije man. Viki baba je kusana uko yafashe nayo. Kanje kukurondera we man kandi unzima none man harunzi kama. Agenda kuzi. None man kweli kinone weme baramfata nabi kandi unzima. Bro, achana nayo. Sawa basi reka kumbure tugerageze tuvyibagire sivyo bakunzi ba Bujahit TV tugerageza kubarondera amakuru bamwifuza. Yes turi kumwe na KC Chris. KC Chris. Kumbure numumenye numva numuntu muririmvyi abikora neza muri rap canke muri R&B bro. Jengora ma style mesh ndakora rap ndakora raga. Afise mu boss gadi we ararenze ivyangire ngaha mwabibonye ariko je sindavyibagira fuko tunaho tuzomukorere ko tumugirira umuti. Hama bro mbona kuja uje ngaha gukora iki man? Turazi ko ari hotel man. Irimwe nakabari. Ngaha narifise rendezvous n'umuntu hariho akazi narinje gukora ngaha indani. N'umuntu ameze gute umuhungu umukobwa? Just sinshimye kubivuga ngaha ariko. Ko ari umuhungu ushaka kubivuga. Oya na. Ko ari umuhungu ushaka. Ushinzwe kwashikiye nganyene. Muya ni ngaha hafi tu. Yego. Ngaha hafi nyene no kabujenga gukora iki? Ngaha hafi tu erega sishaka kuguma ndi muhira ndate. Kubujenga muri hotel ngaha man. Bro. Kana ya masahara amasabuzireko. Ndatembera tu sishaka kuguma ndi muhira. None ugomba kombusha muhira sanga. Ikibazo mfise nuko uje ngaha mu hotel. Turazi ko hari akabari. Uje kubonana ngaha nandi si muri studio. Reka ndakubwisa ukuri. Ngaha nanikiriye ngaho kwa Factor. Kidogo cyenda manga. Bivanye nuko mfise ibikorwa vyanje ndiko ndakora hajya kwa X. So naifise ibindi biganiro nshaka gukora so nivyo nari njemo. Urije ngaho gukora ikiganiro muri hotel. Sinzi ningene. Muri hotel basige bakorera ibiganiro. Hapana tu ni ikiganiro n'umuntu tugatokinga bivanye nuko dufitaniye deal. Ni deal n'ibiganiro ngaha nyene. Hapana ni deal ikiganiro tugira ikiganiro cha deal. Sinzi wowe ingene ubushaka ikintangaje cyane nuko uje ngaha mu hotel aya masaha. Urabona hotel hariho kuja kurelax. Hapana sinja kurelax. Kuja kuongea na sawa kugira ngo ivyo bintu bive ko sensori no kwikubaza uje kubonana nanje.
Bro. Muririmvyi mja kubona. Hapana, demo. Demo. Unapenda ka demo? Hapana. Unakunda ba demo man? Hapana, none hari umuntu adakunda ba demo kweli. Quiz. Umuhungu, manake ubudakome. Sinavuze. Aba sinakubwira ariko ko ndabakunda. Avuga gusa nicyo ushaka gutranslating ukuntu kutariko. Ariko urakunda ba demo? Ndakubwire gute? Kandi muje kubona n'umudemo. Sindabanga. Kandi abatubona ngasi umudemo gusa. Ndafise nk'abantu bashika 3 canke 4. Guys bakuzi ba Bujahit TV ni Miss Mike cyane asazwe ari ngano uvuga mu gisagara cya Bujumbura uvuga ari ngaha mu Burundi. Mbega bibaza yuko yo yaraje novuga BJ yo yaraje novuga muri industry ya +257 gukora iki mbega ni visugene kumenya kuri mu bro unakuja Burundi wose utaba mu Burundi ariko uri Murundi ubuje mu Burundi gukora iki ni project zinakuleta ubundi ngaha ni muhira kenshi ndakunda kubusha nkagaruka ariko rero nce ngaha nda feeling just relaxing just with my family with my friends ariko hayo nibindi bikogwa ndiko ndakora so very soon muzovyibonera sinshimye ibikogwa mu nzira ya rap canke R&B n'abandi baririmbyi ndafise kugwa vyiwanje gusa ndafise kugwa n'abandi baririmbyi ndafise amavideo ndiko ndakora so just kandi very soon I promise you my guys mgiye kubibona gusa mugiye subscribes menshi kuri channel kugira muze muvyibonere tu. Channel yawe yitwa gute bro? Casey Chris official chumbona hayi. Kabiri ko indirimbo zingahe man? Nk'ubu kuri channel yanje nta bintu byinshi bihari. Ariko rero nk'ubu giye kuhaja ifaye nuko ubu nagarutse nca gukora music professionally. Namaze gukora song nyinshi ariko nisagiye zija kuri channel yanje ifaye nuko naimaze n'imisi myinshi kandi naryamye so ariko ubu ngiye kuvyuka. Yes, muri no Miss Mike umaze kumva gushika ngaha mu Burundi nigiki umaze kubona cyangwa ni abantu ubona bakwakira gute mu vyerekeye music? Good ndashima kweli ndamaze guhura n'abaririmbyi bagenzi banje bagiye batandukanye nkabona ibintu bimeze fresh tu mbona ko bimeze fresh bafata as a friend as before just cool. Bagufata fresh bagufata nk'umu friend. Vyerekeye ibikorwa gute man? Cool ivyeke ibikorwa sinabivugisha amajambo ibikorwa birivugira ibikorwa birivugira yes ni ibikorwa twitege kuba Farias novuga ko ibikorwa twitege kuba Kiriku ni ibikorwa twitege kuba Oleg ni ibikorwa twitege kuba Ndega man sinabavugira ngaha ariko rero ikintu kubwira cyoco very soon uzovyibonera kandi nawe wenyene ndazi hari umunsi tuzohura kandi cyangwa ukambwira big up KZ big up. Yes, novuga rero Instagram yawe yitwa gute na Facebook yawe yitwa gute? Izina ryanje ni KZ Chris. Kuri Instagram, kuri Facebook, kuri YouTube, ayo na kuri Twitter, ayo na izindi nkoresha tu. Utanga umuziki ryari man? Man, natanga umuziki kera, avuga gusa. Hari ukuntu dusanga sometimes tudakoza music official. Bro. Umwanya uranje. Nakubahirije taxi wawe sibyo none ubu nako yamaye umwanya twivuganira gashagira ubimpowe tuvugane basi nk'abashinga nayo sibyo tuvugane nk'abagabo sibyo twubahane ndagusavye twubahane majeni mu kazi kiwanje ubona bro usabona funa enda man man urabona ibintu giza ariko oya nakosa ngize bro urabona ibintu giza ariko ehera muri taxi wawe basi rero ivyo nari kumubaza ndabikubaze rero wimbaza urashobora kumbaza ndakwishura ivyo nari kumubaza ndabikubaze wewe afite indirimbo zingaho ujya muja indirimbo afise amaze gusohora indirimbo 6 wowe zimwe zinga arizo nzimugana uko mbanza ko ziraba ko yanda sana ukurumva ko kurambesha ariko nta nizuzi amugacunyangira ko ndamukoresha ikiganiro man ikiganiro bamukoresha cakwiye iminota je nari nkeneye ivyo nari nkeneye kumubaza urabizi ivyari bisigaga man iminota umviriza we iminota wari ufise wewe izo twubahana man umviriza nakubahirije muri taxi wawe ndakubisa sivyo aha naho nariko ndamukoresha ikiganiro uje kandi urajovye kandi urahasuye guhana ikiganiro wamukoresheje urabyumva cakwiye umwanya wakwiye waruzi umwana je nari nkeneye umwana nari nkeneye waruzi nawe urazi umwanya wacu twebwe tukariko turakoresha none bakunzi ba Bujahit TV tuzosubira rero inshallah man tuzosubira rero inshallah imari bikunze kugukurantera ubwo banone basigenda basubira genda sezere basa abantu bagenda hari abasi basigenda bagarare hari abasi haragarara basi hari nisezera abantu banje basi
tuzosubira rero abakunzi ba Bujahit TV urabona umu bro yagerageje kugerageza ibyagira kugira ngo ibintu ntibikunda ariko twagerageje gukora ivyo dushoboye nta kundi amakuru twari dukeneye novuga kuri Chris kwa yaronse umuniga wiwe mu taximan wiwe nimbari tuzi nimbari inde sinzi uwo bapfuce bapfana we don't know ariko twaronde ivyo twagira twarikene kuri wiwe twabimenya tubwiye YouTube yuko kuntu yitwa umukeneye gesanga kuri YouTube channel yiwe na Instagram yabivuze na Facebook mu following no kuri whatever hano wase no kuri Twitter kugira ngo ashobore gutera imbere mu bandi baririmbye ariko wabanye yuko umuntu wiwe amugerageza kumurinda yagerageje kutubuza no tufise byinshi tumubaza nundi musi ntuzusubire man nundi musi ntuzusubire ntibagire subscribe bye